Ndabaramukije bakunzi ba Ganayo TV umwe wese ahereye mu cubahiro Imana yamuhaye, ndamwipfurize amahoro n'amahonda, mbanze mbahe ikaze ni karibu mu biganiro bitandukanye bica kuri ya Ganayo TV. Abanyamuryango mu nkundiro ngenda bamutse kandi wewe wagira ibiteka ryo kuba wumva n'ururimi ndiko ndakoresha cangwe kuba ukurikirana televiziyo yanyu ya Ganayo TV. Unkundire rero tuje muri make tuyage mu nkuru iriko iraba cane ikiracicikana gose mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho hariko araba imyigaragambyo yaraye itanguye mu gihe haraye habaye n'amatora. Iyo myigaragambyo iriko iragaragara cane gose ivugamo ibintu bigiye bitandukanye, aho neza na neza ifise impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo myigaragambyo bavuga yuko yoba yaratanguje, aho urwaruka rwishi ruriko rurakora imyigaragambyo, ubona yuko hatanguye kuba hasiga n'ubuzima bamwe mu bariko baragira imyigaragambyo. Iyi myigaragambyo neza na neza ishobora kuba bariko bavuga ko yoba hari umusirikare afise ipete rya kapitene yitwa John Charles Tesa, aho yafashe umwanya ugera ku minota 10, aho yafashe video ari kamera avuga ibintu bigiye bitandukanye, avuga cane ku butegetsi bwa Tanzania, avuga yuko ari ubutegetsi burimwo ubusuma, ubutegetsi burimwo ubwicanyi, avuga ibintu bigiye bitandukanye cane, aho bavuga yuko iyo video ishobora kuba ari yabaye imbarutso cane y'ugwaruka kugira ruje mu myigaragambyo, kugira rushobore kuba gwaronka inguvu mu bigiye bitandukanye. Unkundire rero mukanya tugiye gufata, tugiye kurabira hamwe kubigize iyi myigaragambyo canke icatumye imyigaragambyo itangura. John Charles Tesa umukapitene, aho yafashe video yiwe imara iminota 10, ubona ko yikameye aja imbere ya kamera, afata umwanya ugera ku minota 10 ariko avuga yuko ngo leta ya Samia Suluhu irimwo ubugome butandukanye, aho yavuze yuko irimwo abagizi ba nabi, abasuma, irimwo akagwi ngo bise system y'umugambi wa Chama cha Mapinduzi, aho yavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Turabire hamwe rero ni igiki catumye Captain John Charles Tesa afata umwanya nk'uyo ngo avuge ibintu nk'ivyo. Biboneka ko yoba yarafitiye agashavu cane leta ya Suluhu Samia mu gihe yavuze vyinshi bigiye bitandukanye. Mbega ni gute umusirikare yarajejwe amabanga akomeye cane nk'ayo mu gihugu ashobora gufata akanya nkako ngo atyoze amena amabanga y'igihugu yarasanzwe ajejwe? Mu nkundire mbanze bitse yuko Samia ari umuperezida wa mbere yarongoye igihugu ca Tanzania, ari umugore kandi ari umuperezida wa mbere yarongoye igihugu ca Tanzania adatowe, ari uko habanje kuba urupfu rwa perezida John Magufuli. John Magufuli hatangajwe ko yapfuye mu kwezi kwa gatatu 2021, aho hagiye haravugwa mbese n'amakuru agiye atandukana. Bamwe bavuga ati perezida John Magufuli yahitanywe n'ingwara z'umutima, abandi bakavuga yuko yahitanywe na COVID, aho ari mu baperezida batigera bemera yuko ikiza COVID kihari. Yavuga yuko igihugu ciwe ni nyabagendwa, bagendera igihugu, nta mipaka yigeze yugara nk'uko ibindi bihugu vyagiye birabikora. Perezida John Magufuli yari umuperezida mwiza cane. Tugiye kugaruka ku vyaranze intwaro yiwe, yari umuperezida ku buryo aho bahevye bamutazira izina Bulldozer. Yari umuperezida yakora cane bigashima, yari umuperezida yazinduka ku kivi, yari umuperezida yatanga abandi bakozi ku kivi, aho yatungura abakozi mu maofise yabo, agiye atwaye n'ibimenyesha makuru, agiye atwaye n'abamenyesha makuru, ku buryo abo yasanga batarashika ku kazi yaca abasezerera. Mu ntwaro yiwe yakuyeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho yakuyeho amakontra y'amakampani yimba ubutare mu gihugu ca Tanzania y'abanyamahanga. Yavuga ati mwebwe amasosiyete yanyu yicaritse iterambere ry'igihugu cacu. Ibinyamakuru bitari bifise aho vyidegenza kuri perezida John Magufuli vyaridegenza. Inyuma y'imisi 2 gusa abatangaje urupfu rwa perezida John Magufuli,
Samia nawe yarasinyishije nk'umuperezida kuko itegeko nshinga canke ibwirizwa shingiro rya Tanzania rivuga yuko vice perezida w'ico gihugu mu gihe perezida abogoje canke yitavye Imana, vice perezida ariwe aca arongora igihugu. Samia Suluhu akomoka muri Zanzibar. Yakoze mu bushikiranganje bwiye butandukanye, yabaye umuyobozi mu bigo bitandukanye, yarabaye n'umushikiranganje aho igihe Perezida John Magufuli yashikira ubu perezida, Samia niho yaca amugira vice perezida. Samia Suluhu amaze gushika ku butegetsi abaye mu perezida wa mbere w'umukenyezi arongoye igihugu ca Tanzania, kandi abaye mu perezida wa mbere atwaye igihugu ca Tanzania bidaciye mu matora. Intwaro ya Samia Suluhu yatanguye ari intwaro nzima. Amaze kuba perezida hafunguwe imfungwa nyinshi za politike, ibiganiro hagati y'abari bagize imigwi ya opposition iratangura, ibinyamakuru bimwe bimwe vyararose gukora vyigenga. Kuva ico gihe nawe amaze gushika ku butegetsi yarameje ko covid ihari, atangura kubwira abanyagihugu b'igihugu ca Tanzania batangure kwikingira kandi birinde covid-19. Samia Suluhu ava mu mugambwe wa Chama cha Mapinduzi, ni umugambwe kuva igihugu ca Tanzania kirose ubwigenge 1977 gushika uyu munsi niwe mugambwe wama urongoye igihugu ca Tanzania. Abaperezida bose bagiye barongora igihugu ca Tanzania bava muri Chama cha Mapinduzi, na Samia Suluhu nawe niwe mugambwe akomokako. Amaze gushika ku butegetsi yahasanze ico twokwita systeme ya Chama cha Mapinduzi. Ni systeme yarimwo abagiye batandukanye kuko yisanze azengurutswe n'abagenerale bagiye batandukanye, abagwizatunga, abategetsi bagiye batandukanye bamaze imyaka myinshi mu mugambwe cyangwa ku burongozi. Aho ngo mu gutangura yabajijwe ibibazo bibiri cyangwa yahawe amahitamwo abiri, kutabakomakoma akaba umuperezida agakingira inyungu zabo canke iterambere ryabo, canke kubakomakoma akabura ubuperezida. Umwaka w'ibihumbi 2022 Samia ari umuperezida, akariro ko gutwara igihugu karagabanutse kuko ibikorwa yagenda akora vyagiye biragabanuka. Mu 2023 ko nyene, mu 2024 aho abanyagihugu b'igihugu ca Tanzania bavuga yuko habaye ihinduka cane ku burongozi bwa Samia, aho hatanguye kwigaragaza ifungwa ry'abagiye batandukanye cyangwa ibinyamakuru bigiye bitandukanye vyigenga canke abari muri opposition y'igihugu ca Tanzania, aho hagaragaye ifungwa ritagira uko ringana. Agahoma munwa canke icari gitangaje ni tariki 11 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 hatangwa itegeko ryo gufunga abantu barenga 500 batavuga rumwe n'ubutegetsi, bari basanzwe bari mu ma opposition, harimwo abanyamakuru bagiye batandukanye. Aho hagiye hafungwa batandukanye, tuvuga ko hafunzwe n'uwo bitwa Tundu Lissu, akaba ari twovuga tuti bari bazi nk'abari muri opposition. Abanyagihugu ba leta ya Tanzania bamwita nka man opposition leader, niwe yaje imbere mu myigaragambyo cyane, niwe yaje imbere mu gutanga amajambo canke yongera atanga amadiscours hanurira abantu kwigaragambya bagwanya ubutegetsi bwa Chama cha Mapinduzi. Inyuma y'igerekezo rya 11 mu kwezi k'umunani umwaka wa 2028 leta ya Tanzania ibicishije muri polisi yatanze itangazo rivuga riti imyigaragambyo y'abatemera leta canke abadashikikiye leta bari muri politike cyangwa abari muri opposition ko itemewe, kandi batemewe kugira aho bahurira ngo bagire ico bavuganye canke ico bayaze. Kuva ico gihe hatanguye kwigaragaza canke kuboneka cane ibura canke inyuruzwa ry'abari muri opposition. Abarenga 83 baraburizwe irengero, harimwo Soka n'abandi benshi bagiye bari mu migambwe itandukanye nka Kadema n'iyindi migambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania. Itari mu kwezi kw'icenda Ali Muhammad Kibao niho yafata urugendo ava Dar es Salaam, afata train, bivuga yuko
ari Muhammad Kibao niho yafata train hari mu kw'icenda igerekezo ya 2024 afata train iva Dar es Salaam aho yashimutse ku mugaragaro ari muri train ikiziga jiwe kiza kugaragara inyuma y'imisi ibiri kigaragara catawe ari kiziga abona ko ari umuntu yakubiswe yahohotewe yagiriwe torture ku buryo yasutsweko na acide mu maso ico gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chama cha Mapinduzi abari muri opposition baracecece bagira ubwoba abari bari mu myerekano bagira ubwoba baravuga bati iyi leta dukina nayo ntituyizi aba bantu turiko turakina nabo bateye ubwoba vyatumye akariro k'abariko baragwanya intwaro ya Chama cha Mapinduzi cango ya Samia abagira ubwoba babanza guhesha imyigaragambyo kuko vyari biteye ubwoba babonye ati umuntu akomeye cyane nk'uyu ari mu barongozi b'umugambwe Kadema ashobora kuba yagira ibintu nk'ibi twebwe abantu basanzwe ugwaruka twe dusanzwe twebo tugirira ibiki byaratumye bigabanya akariro cyane ko bariko barigaragambya canke baterana amajambo kuri rezo sociaux bavuga yuko intwaro ya Samia irimo agahohotero iyi myigaragambyo irafise nayo huriye cane rero no witwa Tunduriza numwe nawe nyene mu batavuga rumwe na leta ya Tanzania aho mu 2017 yaravuye mu nama nshinga amateka aho yashoboye kuraswa amasasu agera kuri 16 igihe yaragiye kwegera imodoka yo yinjire mugabo ico gihe ntiyapfuye yagiye kuvurizwa mu buhungiro niho yabandanije aratorera akamitende yagarutse neza mu gihugu ciwe ca Tanzania umwaka wa 2023 Tunduriza amaze kugaruka mu gihugu ca Tanzania itariki 9 z'ukwezi kwa kane yarafagaritswe n'igipolisi mu rugo rwiwe aho bamwagiriza icaha cyo kugambanira ubutegetsi icaha naho cyo kugambanira igihugu ni icaha gikomeye cyane ni icaha gihanwa gose mu gihugu ca Tanzania mbere ni icaha batagukatira ngo gufungwa burundu ni icaha bagukatira igihano cyo gupfa ni icaha kiba gikubiyemo ibintu byinshi kugumura bene gihugu kubuza umutekano ibintu byinshi cyane tubibutse yuko yazize aho mu majambo amwe yazize avuga yuko impinyanyiro cankwe itegeko rigenga amatora ryo hinduka donc yavuze ati systeme y'amatora ikwiye guhindurwa iryo jambo avuze yuko systeme y'amatora ikwiye guhindurwa ryari jambo rikomeye cyane ryari jambo bivuga ko yasuzuguye abajeje gutegura amatora abajeje igihugu naco kijeje gutegura amatora no cyose yagisuzuguye urubanza rwiwe rwagumye gwimurwa cyane mu gihe urubanza rwiwe rwimuwe inshuro zirenga zitanu ku buryo wabona yuko bariko bamufunga bashaka yuko n'amatora azobe akiri mu gasho kuko kuva mu kwezi kwa kane gushika ku kwezi kw'icumi twari turangije urubanza rwiwe rwari rumaze guhindurwa inshuro zitanu n'amatora akaba yabaye ari mu gasho kandi ni systeme ku banyepolitike ku buryo uwo muhangana abafunzwe ukaba widegenje uvuga uti uwo twari guhangana ndamufise ari mwibuye ivyo vyatumye abanyamategeko bagiye batandukanye bava mu bitandukanye nka Kenya na Uganda harimo ba Martha Karua hakabamwe bavuye mu Rwanda no Prito mu Buganda hakaba bavuye muri Kenya ba Wiri Mutunga nabo bari bahagurutse bavuga ati twebwe turi abanyamakuru duharanira ubwigenge ubwo bagiye batandukanye situ abari mu opposition agiye atandukanye aho bahagurutse bafata indege baza mu gihugu ca Tanzania mugabo ho bitaboroheye aho bitabahiriye kuko baciye hahabwa itegeko abasirikare ko ku kibuga c'indege cyo muri Tanzania aho babafungiyeho umwanya utari muto babafungiyeho amasaha manini barateba barasubizwa inyuma bataje kuburanira uwo bari baje kuburanira rero kwigenekerezo rya 18 ukwezi kw'icumi turere turangije umwaka wa 2025 haciye iminsi ibiri gusa Captain Tesha akoze video ariko aramagana ubutegetsi bwa Tanzania aho ariko amena amabanga agiye akomeye y'igisirikare mbese n'uburongozi bwa Tanzania uwitwa John Heche akaba ari umwe nawe nyine mu batavuga rumwe na leta asanzwe ari muri opposition yafashe urugendo
ruva mu gihugu ciwe ca Tanzania aja muri Kenya aho yaragiye mu maziko ya Odinga. Odinga namwe muramuzi yuko asanzwe ari umwe mu banyepolitike bagiye bavuga cane ngaha mu karere kacu ka Afrika y'ubuseruko. Aho yashitse ku mupaka wa igihugu ca Tanzania gihana na Kenya, arafatwa arahagarikwa, yambugwa passport ku biro vya immigration ku mupaka wa Kenya na Tanzania. Aho ico yakoze wewe yafashe telefone yiwe aha uwo bari kumwe afata video avuga yuko afunzwe ariko azira ubusa, ariko ahagaritswe bitemewe n'amategeko kandi afungiwe ku mupaka w'igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya. Ubu buhinga bwaraje, iterambere ryaraje, internet iranyaruka. Nyuma y'amasaha 3 video gusa John Heche yarahejeje gufata bariko bamuhagaritse aheje kwipostinga mu gihe c'amasaha 3 gusa abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi bari bamaze gushikira immigration ya Tanzania, aho bari baje bigaragambya gose cane, induru nyinshi, ubona ko harimo ugwaruka rusanzwe ruhurukiye mu migambi itandukanye, rutari mu mugambwe yoba yararimo gusa, harimo n'ubwo bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ntibari abanya Tanzania gusa, tubutse ko kuko basanzwe bavuga n'igiswahili n'abakenya bacumva, no ku ruhande kuri immigration ya Kenya naho abanyakenya bari baje bati turabonye umuntu mufunze mumurenganije. Niho abari kuri immigration ba telefone mukuru bati rega buriya twatewe manifestation zabaye manifestation, rero ibukuru batanga itegeko ryo kumurekura. Bamaze kumurekura, iryo ni kosa Sami atarazwakoze, ni kosa rikomeye cyane leta ya Tanzania itazwikoze, kuko yari haye inguvu abariko baragira imyerekano, baje bavuga tuti tumaze imyaka n'imyaka abantu bafungwa, abantu barenganywa, abantu banyuruzwa, baburirwa irengero, ntihagire ikivugwa. Biboneka yuko nitwagira imyigaragambyo bizogira ico bidushikanyeko. Niho rero imyigaragambyo yaca itangura, bifashishije uwo munsi bagenda kubohoza John Heche kuri migration ya Tanzania, ku mupaka wa Tanzania na Kenya, aho imyigaragambyo yaca itangura. Bongera bifashisha na video kapitene ubwiwe yifashe ariko aramena amabanga canke ariko arashikiriza agashavu n'ingene abona ibintu. Nsubiye inyuma gato, ku bantu bagiye baraburirwa irengero, nababwiye ko hari abantu barenga 84 baburiwe irengero, harimwo abana, ugwaruka, harimwo abari mu migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chama cha Mapinduzi. Hari video iri mu bwoko bwa cartoon yagiye kugaragara, yerekanwa yerekana Samia Suluhu ari mu buryo bwa cartoon, ari karaba televiziyo, yongera araba imiryango y'abanyurujwe, y'ababuriwe irengero, bariko bararira batakamba, aho icakozwe batihutiye kuraba ati amarira y'abanyagihugu yo bararira, basaba ababo bati twabacu baranyurujwe, nitwabonye ibiziga cangwa nitwamenye iyo bajanywe. Nta nkuru yihumure igihugu canke leta yigeze ishikana kwabo bantu, ahubwo yagirukiye guhagarika ikinyamakuru n'imboga zaco. Ikinyamakuru cyo cakoze iyo video iri bwoko bwa cartoon, iragihagarika ati barengereye, ico kinyamakuru kirahagarika. Rero ubu munsi tuvugana imyigaragambyo ikiraba cyane mu gihugu ca Tanzania, aho n'abantu leta imaze kwemera ko abantu barenga 3 bamaze kuba bahasiga ubuzima. N'ingorane nyinshi cyane zigiye tubona mu bihugu byacu aha muri Afrika, aho imyigaragambyo itahira bose, kuko yonona vyinshi, batangwe guturira ibintu, aho hari ababihomberamwo, ababura babo, ababura ivyabo. Ikaba ari ingeso ikwiye gutegwa byatsi mu karere kacu ka Afrika, kugira tuje kwiterambere rirama, tudasubira inyuma, tutabomora ivyo twari twarabuyakuya mu
mu kubaka tubisambura biciye mu myigaragambyo. Unkundire wewe kora dukurikira kuri Yaganawe TV, unkundire yari inkuru ya mbere y'intango ku makuru ariko araba mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho tugiye kuza turabakuriha amakuru y'ibigiye biratandukana, inkuru ku yindi, umwanya ku mwanya, kuzo yuko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi, mbese no mu gihugu kibanyi cacu ca Tanzania. Kaburi mushasha kuri televiziyo yacu, ugire subscribe kugira ibiganiro bigiye bitandukanye bize biragushikira ikibiriraho, naho ubutaha ku nkuru zigiye zitandukanye. Ukaba uri mushasha rero ngenda kwibukije ugire subscribe kugira ibiganiro bica kuri Yaganawe TV bigende biragushikira, ugire na partage kugira ibiganiro nk'ibi bize birashikira abandi bantu, wongere ugire na j'aime, naho ubutaha mu biganiro bigiye bitandukanye bica kuri Yaganawe TV. Nagahwane.